Uyo munywanyi w'umugambwe CNL ariko aratega ubwoba n'umugwi w'imbonerakure mu ntara ya Bubanza azwi kw'izina rya Patrick Nduwimana batazira Mandela, akaba asanzwe ari umunywanyi akomeye mu mugambwe wa Gatongwasa. Isoko rya RPA aho Bubanza rimenyesha ko byose byatanguye kuri uyu wa gatanu heze, aho Patrick yari atashe muhiriwe igihe cy'isaha 4 z'ijoro acahura n'umugwi w'imbonerakure uriko urakizura, bacamutegeka kwifadikanya nabo muri ico gikorwa. Ivyo Patrick batazira Mandela yamiriye kure. Nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha, uyo mu CNL amaze gushika muhira no kuryama, yamaze kuryama yagiye yumva zambonera kure ziserukiwe n'uwitwa Serge Nzosaba zimudodorera ko ngo navyuke kandi ataje gukizura ko ashobora kwicwa. Ataha muhiriwe niho bagaruka rero mw'ijoro bashaka ngo n'ubunye ngo ntibemere ngo byuka witwa Serge Nzosaba no yagenda kumuvyura aho yiryamiye mu kurugiwe, niho rero yabankira abangiye rero ubunye ngo n'ubutwoshaka ngo twokwica ngo n'ubutwoshaka twokwica ngo turagufise ko ububasha. Umuryango w'uwo munywanyi w'umugambwe CNL Patrick batazira Mandela mu ntara ya Bubanza uratabaza abajejwe intwaro ko bokurikiranira hafi ico kibazo c'uwo munyagihugu kuko ashobora kwicwa umwanya n'umwanya.